nyakubahwa mwese muri ngaha, mwese mu cubahiro Imana yamuhaye, bigeme mwitabiriye rino higanwa, nshuti bagenzi, tugira amahoro no kwirata ibyiza vy'i Burundi. Ndahimbawe cyane kubana namwe kuri uno mugoroba, ndavye hirya no hino nkabona abigeme bitavye rino higanwa, sindababonamwo ubwiza gusa, ahubwo ndabonamwo ivyizero vy'ejo heza ku gihugu cacu ciza c'Uburundi. Uno musi twitabiriye bino birori kugira ngo dushigikire umukobwa w'umurundikazi, n'uw'igikundiro, n'uw'ibikorwa, kandi n'uw'akazoza keza Uburundi buzokwirata imyaka yose ko bufise umukenyezi mwiza, abigeme beza, abigeme bakaranga. Bigeme mwitavye rino higanwa, ico nifuza ko mumenya nuko indoto zanyu ari iz'igiciro. Abagiye bafata ijambo bagiye babivuga ko kenshi na cane cane ko umukobwa yemera ari mbona kazoza kandi ayigendera, nta ndoto yoba nini ku buryo itoshirwa mu ngiro. Umukenyezi ashira imbere ubumenyi, agakunda ibikorwa kandi agatinyuka. N'umugisha ku muryango kandi n'umugisha ku gihugu camwibarutse. Arashobora guhindura ubuzima bwiwe, ubw'umuryango wiwe, mbere n'ubw'igihugu. Ubuzima si coroshe, kandi na mwebwe murabizi ko uri kw'isi uhura n'ibintu vyinshi, na cane cane urahura n'ibicantege. Hari n'igihe muzokumva mwaremerewe mwifuza kubiheba. Ubuzima rero ntibworoshe ko mpejeje kubivuga, kandi kenshi muzodebukirwa, muze mwame mwibuka ibi: muri n'inkomezi ziri muri mwebwe, muze muzigendere, ntimuzotinye rero, kuko mu bihe bigoye niho umuntu amenya ko afise inkomezi zidasanzwe, kandi niho ubutwari bubonekera. Intwari si abahungu gusa, si abagabo gusa, n'abakenyezi baraba intwari bivanye n'ingene bahagaze neza mu kwitunganiza ibikorwa no gutunganya ibikorwa vy'umuryango, na cane cane tutibagiye no gutunganya ibikorwa vy'igihugu. Ngerageje guterera amaso hirya no hino, ndabona abakenyezi b'imboneza ngaha. Nico gituma twifuza ko namwe bigeme muzovamwo abakenyezi b'imboneza bashobora kugira ico baterereye igihugu cacu, na cane cane baciye mu miryango babamwo. Muze mwirinde abagenzi babi, mubashire kure. Mwiyegereze abagenzi b'imico myiza, mugendane n'abababera impingi, abafata ukuboko mu gihe mutsitaye canke munyereye. Bamwe bababwira bati nta nkeka murabishoboye, babatera intege ataraba baca ivuga. Aho hambere aho abantu benshi bari bazi ko Miss Burundi hari abakobwa b'ubwishime, hari abakobwa b'ubwibone, iyo bambewe dukwerekana ubutwari, kanatsinda murashira imbere n'imigambi irashe yo kwiteza imbere. Bigeme bacu beza, abo mbona imbere yanje, abaciye ngaha anye
mwese nobabwira nti muraberewe, namwebwe bamama beza n'abapapa mwese muraberewe. Ariko rero ubwiza reka mvuge bwacu abari ngaha twese ntibube ubwiza nuko twakuye mu makazanga bari mu masoro kwisiga, bamwe mbere abubatse amakazanga n'amaki, amakazanga nutwo bashyiramo amavuta yo kwisiga, aho bazavuga kubaka ikazanga urayizi nokubwira. Ariko nako ndavuga nti ubwiza bw'umukenyezi, ubwiza bw'umwigeme, ubwiza bw'uwo ari wese yaba umugabo, si ubwiza buciye ku mpuzu, mu byambarwa canke mu byo yisiga, kuko ubwiza abarundi babusanganywe. Naco gituma uno munsi twaje kurata ubwiza buhagaze ku bumenyi, umutima, kanatsinda ubwiza bw'umubiri burahenda. Igihugu catwibarutse kugira ngo dushike kw'ihangiro ry'imbonakazoza, niko twahayagiza ubwiza bufatanije n'ubumenyi n'ishaka no guteza imbere igihugu cacu. Rero muri iri joro bigeme beza, muri nk'inyenyeri zimurika mw'ijoro, jewe ngira ubuntu bwo guhagarara hano hantu nje niko ndabibona. Cicaye ngaha naguma niyumvira nti mbe none ko hirabura nza kubisoma gute? Ariko ndavye inyenyeri zinkikuje ziriko ziramurikira kandi niko ndabisoma neza. Ndifuza nanje kubatera intege ngo mubandanye, na cane cane mubandanye amashure, mwongere mugumane uwo mutima wo kugira imigambi yo kwiteza imbere, mwamane indoto, mubandanye mukora mutiziganya kugira ngo yambona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 muzoyishikeko mufise ico mwirata. Kanatsinda mwese muracari bato, ni mwebwe muzobishikira mukibasha. Bigeme beza, uno munsi mboneyeho no kubaha impanuro twama duha n'abandi bigeme mu mahiganwa amwe n'aya. Aya mahiganwa abe akaryo keza ko gufatana mu nda, ntimube bandarisigaha. Utaza kuba uwa mbere ntace yihebura ati jewe sindi mwigeme mwiza, oya, haburana babiri agatsinda umwe. Kanatsinda nta mahiganwa azoba hari manini, nuko atazoba yashikiriye kuri objective. Ubundi mwese muri beza, muri beza. Uyu munsi rero ni umunsi wo kanyamuneza, ni umunsi wo guhimbagwa, aho umwigeme w'umurundi yamaze kwitahura na cane cane kwiyemera. Kwiyemera ikigwanisho gikomeye, burya utiyemeye nta n'umwe yo kwemera, nta n'umwe yo gufata ngo ugende mu mamisi nawe utavyiyumvamwo. Banza mwiyemere, na cane cane mu gushira hamwe inguvu kugira ngo mugire ibikorwa bizobateza imbere. Subiye inyuma gatoya, ndashima kubona n'abandi bamisi baje bava mu bihugu bitandukanye. Nagira ndabakire mu kubakomera amashi. Ndabona bavuye muri Ethiopia, Tanzania, Uganda n'abandi bakirize amashi menshi, mwagize neza kuza kudushigikira. Iki ni ikimenyetso c'urukundo, ikimenyetso cerekana ko umwigeme w'umurundi agiye gushika ku ntambwe nshimishije, na cane cane mu kurondera ubucuti bihera ngaha nyene.
urwo rukundo rero ntirugarukire ngaha, abo bose baciye ngaha n'abatanguye mu higanwa rya mbere, mwese mugire urunani, mugire ikintu muhurizako kugira muzogire koperative izozirabunganira, muzovuge muti twarabaye abamisi 2025. Ibi ni ivyamwa twakuyemo, ivyamwa vy'urukundo, ivyamwa vyo gukorera hamwe, na cane cane ngo nyamwigendako ntarimi menshi, nyamwigendako ntarimi menshi. Kandi je ndabizi iyo muri benshi murakusa ikivi gusumba umwe, babiri basumba umwe. Mbonero kandi gushimira abona haye impanuro bakazumva ubageze kure mu kwiteza imbere. Hariho abakora amapafe, hariho aborora, hariho abakora amafu y'umusururu, baraje ku kazi kugereka ivyo bagezeko. Hariho n'aborora amafi. Rero namwe nimuje ngaho ngo mwicare ngo mwabaye abamisi mweko muradefira, oya, no mu mutwe hadefire ivyiyumviro vy'iterambere. Murabona ko uno mugoroba twawubahebeye, kandi nivyo hariho benshi bariko babaryamye baruhutse, ariko rero shira hamwe inguvu kugira ngo mwiteze imbere. Birahimbaye cyane. Bavyeyi, bavukanyi, namwe bagenzi babano bigeme mwishikiye hano, nagira ndabashimire kuhaba ikimenyetso ko tubashigikiye. Muze mwamuko mubafate mu mugongo, mubaremeshe. Birashoboka ko tubaka Uburundi, igihugu ca kaka, igihugu aho umwana wese umwigeme yumva ko afise ikibanza c'iteka, yubahirizwa kandi aterera agacumu k'ubumwe mu kucubaka. Birahimbaye kandi turavyizeye ko bizoshoboka. Mboneho kandi n'akaryo ko gushimira abatunganije kino gikorwa, mubampera amashi. Ndarabo mengo niho bikomeye amashi gusa, abatunganije abashinzwe n'abari imbere gusa babitunganije. Dushimire cyane n'ababafashe mu mugongo, kandi turi kumwe twese ibintu byo kuvuga tuzoshikako. Kandi tuzobona igihugu c'Uburundi tucite paradizo nga kuri inosi. Byose bizotuvako, twebwe twese turi ngaha, mwese ave ngaha yihaye ihangiro yico agiye guterera, kandi Imana idushoboze tuzobishikeko. Murakoze, ndabifurije umugoroba mwiza, ndabifurije amahiganwa meza, namwe muri ngaho imbere ndabifurije gukoresha ubuhinga n'ubumenyi mwahawe, ntimugire impunzi. Murabe umwe wese ico ashoboye, murabe umwe wese mwisunze amategeko mukurikiza mu gutanga amanota kugira ngo ibintu bigende neza.